Imana ishimwe n'amahoro. Imana ishimwe. Turaganira ijambo uno munsi rivuga ngo le pouvoir de la reconnaissance, ubushobozi bwo gushima. Nakuze numva ngo merci yamaze amapera, merci yamaze amapera ngo ya padiri, ko bavuga ngo yamaze amapera ya padiri. Byabivuye kuki? Byabivuye yuko igihe cyose abana bagenda gusaba amapera mu kigo c'abapadiri, padiri uko abahaye baca bavuga ngo merci, agaca bongera basanga amapera ya padiri yaheze. Turasangira ijambo riri muri Luka igice ca 17. Luka igice ca 17, ubushobozi bwo gushima. Turahera ku murongo wa 11 tubanze tugeze ku murongo wa 13. Sinzi ko hari udusomera. Kandi abwira abigishwa biwe ati ibitsitaza abantu ntibizobura kuza. Mwihenze. Luka 17 kuva ku murongo wa 11 gushika kuri 13. Maze bari mu nzira baja i Yerusalemu, aca hagati y'Samariya n'i Galilaya. Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe baja i Yerusalemu, ngo baca ahantu hagati ya Samariya n'i Galilaya. Mwibuke ko Samariya bari babangiye yuko bahaca. Baca hagati y'Samariya n'i Galilaya. Ndakubaza, bariko baja he? Bariko baja he? I Yerusalemu. Iki ni kibazo wogira ngo numve ko turi kumwe. Imana ishimwe. Yesu aca hagati y'Samariya n'i Galilaya, bariko baja i Yerusalemu. Hanyuma 12, ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10. Ashitse muri iyo mihana, kuri iyo nzira iri hagati ya Samariya n'i Galilaya, asanganirwa n'abanyamibembe bangahe? Murakoze. 10. Bagira iki? Bahagarara kure. Baratabaza cyane bati Yesu mwigisha, tugirira imbabazi. Twaya tugezaho. Igice ca mbere je nacise ngo le lieu de rencontre, ikibanza c'ihuriro. Ikibanza c'ihuriro. Yesu afise programme yiwe no kuja hehe? I Yerusalemu. Ariko aca hagati y'Samariya n'i Galilaya. Samariya yari ifise ingene izwi. Samariya mu Bayuda yari izwi nk'igisagara c'abapagani. Ariko kandi i Galilaya bari bahazi nk'ikibanza ciza Abayuda b'ukuri babamo kandi bahimbariza mu Imana. Nukuvuga ngo Yesu ariko aca hagati y'amateritwari abiri afise ingene azwi. Ariko aca hagati y'aho bazi ko ari ahantu hahumanye, ariko iruhande yaho bazibona ahantu hejejwe. Yesu kandi ariko aca ahantu h'abantu batawe i Samariya, iruhande y'abatawe, ariko iruhande yaho naho hariho abumva ko batoranijwe. Rero aho hagati y'icyo gisagara, y'ibyo bisagara bibiri, bamwe bumva umenga n'abantu batoranijwe barejejwe, ahandi naho mu kisagara umenga baratawe barahumanye. Aho Yesu aca hagati. Aho hagati nyene hari abantu bari bahabaye. Abo bantu bari bahabaye mumvise ngo ni bande? Abanyamibembe. Abo banyamibembe ntibahabaye babishaka, ntibabishaka, ariko basanze bategezwa kuhaba. Kubera iki? Kuko iyo ugwaye ingwara y'umubembe, yari ingwara ikomeye cyane, ntitwayigereranya na kino gihe. Ariko kiriya gihe umubembe ntiyari ingwara gusa y'umubiri, ariko yari ifise n'ikimenyetso cyangwa connotation yahumenga waravumwe, warahumanye. Iyo ngwara rero mu mabwirizwa canke mu mategeko y'Abayuda, iyi ngwara
bafata umuntu wese yanduye cyangwa yigwaye bakamwizora bakamushira kure, bamushira ngo kure y'igisagara. Mu yandi majambo baramuta, bamukura mu bantu. Uri se w'umwana, uri mama w'umwana, uri umwana kunzwe w'imfura, ariko bamaze kubona ko imibembe baguta kure y'igisagara. Bari abantu bari aleka, abantu bagiye kure kuko ntibabishaka, mugabo bisanze bagwaye imibembe. Ntibakigwa, mu Basamariya ntibakigwa, no mu Bagalilaya ntibakigwa, n'abantu bari kure. Rero iyo ngwara yarerekana cyane yuko uwo muntu ategerezwa kuja kure. Kandi ikindi naco usomye mu Barewi bakubwira ngo uwo muntu yategerezwa kwambara ibishambara, yategerezwa kwambara nabi, ntiyimwe imishatsi. Uwo muntu kandi yategerezwa kwifuka mu mutwe, byasigura ngo ari mu kigandaro, atawe kure, ari mu kigandaro, nta muntu n'umwe amukeneye. Niba ukeneye kumufungurira, watuma kure ukagenda ukadepoza ahaza kuza kubitora. Uwo muntu yari kure y'abantu. Ntiyari ingwara gusa y'umubiri, ariko yari ingwara igukura mu bantu, igukura mu muryango, igushira kure ya sosiyete. Gushika naho muri Bibiliya batubwira ngo umuntu agwaye imibembe, muzosoma mu Barewi 13:45, ngo yategerezwa kugenda ahaciye hose agenda aravuga ngo uhumanye kugira ngo abantu bamubise. Sinzi ko mumaze kubibona mu isoko bavuga gute? Amamesa. Nabonye n'abadafise amamesa basigaye bavuga amamesa kugira arengane. Ico gihe uhumanye agwaye imibembe yagenda aravuga ati uhumanye impur. Abantu bose bakegegwayo kuko umukozeko yaba nawe ahumanye gushika ku mugoroba. Mwumve ingene abo bantu bari babayeho. Ils étaient rejetés par la société. Bari baratawe n'ikibano, nta byizigiro bari bafise. Kandi mumenye yuko atani imiti ico gihe yari ihari. Sinzi rero ingene bagera igihe bagakira kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko maze gutabwa aho hantu, nukuvuga ngo agatongo kawe ntiwasubira kuzoja kubaza, kumbure bari gushobora kukunyaga. Umaze gutabwa aho hantu kure, nta bindi byizigiro wari ufise, waruba usigaye uri umuntu yapfuye mugabo abaho, un mort vivant. Abo bantu batawe kure, ata muntu n'umwe abiyumvira. Ndakunda Yesu kuko Yesu yahisemo guca aho hantu. Haleluya. Yahisemo guca aho hantu, kandi abamwakiriye ba mbere bari babandi nyene bamerewe nabi. Ngo bamaze kumubona, Bibiliya tubwiye ngo bamuhamagarira kure, barataka, bavugira kure. Kubera ko bavugira kure? Kuko nta ruhusha bari bafise ukwegera. Baravuga kure bati mwami Yesu dutabare udukize, pitié de nous, tubabarire. Ico mbwira bari bamuzi gute? Bariza mugenza ati baza ko bari bamuzi gute? Bari bamuzi gute? Bamuzi n'izina. Abantu batawe nta handi bafise ivyizigiro, ariko ico nzi barumvise amakuru y'uwo Yesu. Haleluya. Barumvise azura bapfuye, barumvise agaburira abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ariko ashitse aho hantu ni nkuko mve bavuze bati akana karyo kacu tugenderewe n'Imana, aka karyo ntitugahusha. Yesu tubabarire. Yesu ngo arabumva, arabegera. Haleluya. Ndifuza ko Yesu akwegera. Naho bwoba biri yuko umenga waratawe, nta byizigiro bihari muri sosiyete, Yesu wewe naho abantu bose boguta, Yesu ari hafi yawe. Ngo Yesu arabegera,
arabegera, ni nk'uko yari arenze itegeko. Yego ntiyabakoze ko, mugabo yarabegereye. Iki kintu ni cambere cyaberetse ngo uyu muntu ntasanzwe, ntasa n'abandi. Abandi bose batubwira ngo guma hiyo, n'umuntu yahumanye, yategezwe no kwambara ibintu by'ibishambara kugira ngo aboneke yuko atabyizigiro, nta espoir. Yumvira umuntu wawe kumbure yahora kugaburira akakwambika, yaravise amatongo, ariko yaba oblige kubera ingwara yagwaye kwambara ibishambara, agafata kifuka no mu mutwe, agasigara ari rejeté dans la société. Abantu bari bamerewe neza na gato, bari nk'ababayeho mugabo batabayeho. Nta byizigiro kuri bo byari bihari. Barindira ushobora kubazanira udufunguko akadudepoza ahantu kugira ngo baze kudufungura, kuko ntibashobora kwegerwa n'abantu, barabatawe. Iyi ngwara rero si ingwara yo kurukoba gusa, ariko muri ico gihe yari ingwara ifise n'ingaruka zikomeye z'uko igutandukanya n'ikibano. Ndiko ndabona muri kino gihe, iyo ba muri kijya gihe bafise amarezo sosiyo tugeze kuno munsi, amakuru yovugwa ni wamenye ko ntuzenye yagwaye. Yo yagwaye, aho uzomubona hose naho azoba yarakize ubona ko agwaye. Igicapu cugira c'uwo muntu n'umuntu ahumanye, yaronse malediction ivuye ku Mana. Uwo muntu kandi yarumva yuko ari gihano kivuye ku Mana, akaca yiyumva nk'uko umenga Imana yamutaye. Nta byizigiro mu buryo bw'impwemu, atakaza n'ibyizigiro mu mpwemu. Yahora ari umuntu asenga, yahora n'umuntu aja gusenga, yahora umuntu kumbura akorera Imana, yahora akora ivyo mabwirizwa mubwira, ariko ubu kubera bamubonye ko imibembe mike, yambaye ibishwambara, arungitswe mu ishamba, ahantu ata muntu n'umwe abonana nawe. Nukuvuga ngo vya bikorwa spirituel yahoramwo, vya bikorwa vy'impwemu yahoramwo, kwa makoraniro n'abandi arayatakaje. Nukuvuga ngo umuntu yagwaye imibembe ico gihe ntiyari ingwara yo kumubiri gusa, ndari ingwara igutandukanya n'imiryango n'abantu, ingwara kandi igutahuza ngo n'Imana yaragutaye. Aba bantu bari abagabo 10, Bibiliya niko itubwira, abanyamibembe 10 ngo bumvise Yesu barataka. Haleluya. Ndashima kuko iki kintu cambere nacise, iki gice cambere nacise ngo le lieu de rencontre, kibanza cyo guhuriramwo. Ndabizi ko kino gihe ibihe turimwo naho bidasa n'ivya kiriya gihe, kino gihe hari abantu babayeho mugabo babayeho nk'abapfuye kandi bari bazima. Hari abantu batawe, hari abantu atavyizigiro bafise. Bamwe twahoze muri bo atavyizigiro bihari. Uno munsi hari abantu batawe kubera iki? Kubera urumogi. Urumogi ni kimwe mu mibembe kino gihe iri kwirica. Iyo umuntu amaze gufatwa niyo nako karanda k'urumogi, nta usubira kumwizera. Un drogué nta usubira kumwizera, nta numwe mu konfi ikintu na kimwe, naho babana mu nzu nta numwe amwizigira. Kubera iki? Kubera ivyo ahora yitera n'ivyo ahora anywa. Haragera igihe ubwenge bwiwe bukamwereka ngo nta muntu numwe nkunda, akirotira muri societe. Iyo yayinjiyemo cyane aragera igihe akandura, ntabagihura n'amazi. Amazi ukamengana umuti bubaba ku buzima bwiwe. Umubonye ukamengana umusazi mugabo akomeye. Yatwawe niki? Yatwawe nako karanda k'urumogi. Mbega Yesu arakeneye guhura nabo bantu. Haleluya. Mbega hari abari ngaha anye bahuye na Yesu. Abahuye na Yesu muvuge muti haleluya. Hari ikibanza cyo guhuriramo nawe.
aho wumva kumenga uwo muntu yaratawe. Turafise intahe hano y'abahora mu rumogi ariko bahuye n'umwami Yesu ahindura ubuzima bwabo. Nuno munsi aracabikora. Agakaranda ko muri ico gihe kagukura muri societe. Ubu hari ibintu byinshi umuntu muraba wamubona canke yababirimwo ukamenya n'umuntu yatawe, nta muntu numwe amwegera. Hari abantu bagera igihe bakaba mu bihe bigoye cyane aho aba imboregwa basigaye bamwita kabetero. Yaheze atabyizigiro, ntagishobora guhagarara, ntamenye umurango, ntamenye ijoro, nta nguvu agifise, ari exclu de la société. Ariko ndakunda Yesu. Yesu arahura n'abajya abantu nyene. Nuno munsi aracahura n'abajya abantu. Haleluya. Kandi bamwe muri mwebwe, muri twebwe twahuye na Yesu twari tumeze kujya. Haleluya. Abahuye na Yesu, haleluya. Abatawe nk'abanyamibembe bagatabwa kure. Kubera iki? Kubera igicapo. Urugo mu rugo ntawe ukikwizera. Urise w'abana, urise rugo, ariko baratakaje ubuntu kubera icupa. Icupa ryaragukuye ku buntu. Utashe ntumenya ko washitse, harabarara mu kanivo. Ari abantu bize, ari abantu bakuze, ariko Satani akabagira yondo kubera umubembe wakaboregwa. Ariko icyo nkunda, Yesu aracakora. Yesu aracakora. Umugabo umwe ataha bwije, ataha yaborewe, ataha umuryango wose umurindiriye uko bari bazi ko yapfuye. Aragenda arataha, yakubita intambwe zibiri, agaca nkubita zitatu asubira inyuma. Kubita zibiri, kubita zitatu asubira inyuma. Ndababaza, yari kwa jahe? Umwana aramwihweza, aramuraba, aca aragenda aramuhindukiza. Zibiri, zitatu inyuma. Zibiri, zitatu inyuma. Aca arashika muhira. Hari ibibazo muri iyo societe. Umwana akaba wasigara muhindukiza. Kubera iki? Umubembe w'ivronyeri ukaboregwa. Abantu barahwereye. Abandi nabo uzobasanga bari kwibarabara, bamaraya. Abo bamaraya nabo burya batawe, bagiye hariya, ntibabishaka, bamwe ntibabishaka. Narumvise ntaheza bagiye kwibarabara, baba bamaraya. Uhuye nabo urabahunga, ariko bajya nyene bari abana mu rugo, mugabo ntibigeze bumvishwa urukundo. Ntibatahuye urukundo icarico. Bibaza ngo kugira ngo babeho ifoko dutanga umubiri wacu, none ko ari byo bashaka, none nzobaho gute? Harabari mwibarabara, bamaraya bari mwibarabara, ariko mitima yao bariko bararira, bumva baratawe kure. Ninda zobashikira, mbega tuzokwiyugana ngaha canke tuzogenda tubabwira urukundo rw'Imana? Yesu arabakeneye. Bumva ko batawe. Kandi niyo umuntu umunsi umwe twari duhagararanye na mwene data, hanyuma haza uwo mukobwa ari muri ubwo buzima. Mwene data acatangura kumubwira ubutumwa, twari duhagaze gutya. Uwo mukobwa araza ahagarara ngaha. Mwene data aca mubwira ubutumwa atamuraba. Urakeneye gukizwa. Kizwa. Umukobwa ahagaze ngaha, uyundi nawe akamubwira kizwa. Kizwa, ariko urakeneye gukizwa. Ndamuraba nti sinamuvuga izina, sinamubwira erega none uri kubwira nde? Wakizwe nyene, rakizwe. None kutamuraba. Kutamuraba. Ucibona urugeze uruhe abantu nk'aba bageze ahantu baratabwa. Ba mama muri ngaha, mube hafi y'abo bantu. Barakeneye urukundo ruva kuri mwebwe. Barakeneye kumva ko bakunzwe. Narumvise abene data bamwe baba mu Bwongereza, abadamu bafashe ingingo yo gutegura ubuyi, bagategura ivyambagwa vyiza,
bakagenda kuri rya barabara nyene bariko mwijoro, bakabaha ubuyi, bakabambika. Hama umunsi umwe aranshingira intahe, umwe mwagiye muri mission aranshingira intahe arambwira ati umunsi ndamugumbira mpejeje kumwambika, we yari umumama, mpejeje kumwambika nkamuha ubuyi, ntiyabitahura mwe muri bande kwereka imutwitaho, ngo ariko mpejeje kumugumbira ngo yaciye aturikisha ararira kuko yumvise urukundo atarazi. Aba bari rejete, baratawe, nta muntu n'umwe ariko arabaraba, ariko twebwe twumva umenga turi Galilaya ahantu hatoranijwe, ariko muri iyo nzira nyene turakeneye kugendana na Yesu. Haleluya, turakeneye kujana nayo Yesu, urakeneye kuvuga Yesu, kuko bamwe muri twe niyo twavuye, abahezagiye bagahura na Yesu. Haleluya, niyo twavuye. Yesu aracakora cya gikorwa nyene cyo gukiza. Abandi basa n'abatawe n'abaja kuraguza, kuja kuraguza no kubaza barumenyi. Bamwe barahejeje amahera yabo, bagenda kugira ngo baboze, babakure kw'imikoshi baboze. Wewe wikeneye kozwa kuko utogejwe, ufise imikoshi ntuzoronka umugabo, bagakura impuzu zose bakozwa, bararushe. Bamwe muri twebwe mwarogejwe na rumenyi, ariko Imana ishimwe ko mwatawe ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, mukozwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya, baratakaje uburyo, baragiye kure, nta byizigiro bihari. Bamwe n'abapfumu, abandi n'abaraguza. Muri societe bari exclu, nta muntu n'umwe abaraba. Abi Galilaya tubaraba ngo, abi Samariya bavuga ngo nta muntu n'umwe abaraba. Ndashaka ngo tugarure ubwenge gato. Hari ibintu byinshi ushobora kuba waraciyemo byagutandukanije n'abandi. Ibuka, abantu bose bavuga ngo mu mwegegweyo arabasahura canke n'umubeshi karuhariwe, ariko uno munsi niwe basigaye bashinga ububiko bakavuga ati uyu unye niwe atubikira amahera. Niki cabaye? Un lieu de rencontre, warahuye n'umwami Yesu. Mbega nta shimwe rihari? Mbega nta shimwe rihari? Ibuka ingene atamuhungu n'umwe atakuvuga ati ujya karabaye, baguhanahana nk'amarezo, nko muri rezo sosio. Ariko uno munsi baravuga bati hajya ntusubireyo, hajya ahagaze gutya. Mbega nta shimwe rihari? Ni nguvu n'ubwenge bwawe, nuko wahuye na Yesu. Hari aho bakujana mu muryango, hari ibintu byinshi wari umaze gukora kugira ngo bagurinde, bagukingire indasago miridesa, ibiheko mu maguru no mu mafyigo na hehe hose, n'ivyo ujana mu mufuko warabijanye igihe kirekire, wibaza ngo nivyo biguproteja. Ibi vyose kwari ukuja gupfukamira Satani, wari rejete. Ariko uno munsi waragiriwe ubuntu, urapfuka mugasenga ukavuga uti Imana niyindinda, amaraso ya Yesu ari ku bugingo bwanje. Mbega nta shimwe ririmwo? Mbega nta shimwe ririmwo? Harimwo ishimwe ridasanzwe. Haleluya. Igice ca kabiri ndashaka kubwira ngo tugihera ku murongo wa 14, ni wo wonyene nacise le miracle. Haleluya. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyereka abaherezi. Mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira barahumanuka. Haleluya. Mumbirize neza ahantu. Mbega Yesu yabarambise ku biganza abasengera oya, yavuze ijambo rimwe gusa, nimugende mwiyereka abaherezi, nta kindi. We bakubwiye ngo genda wiyereke umuherezi, ujojota imibembe, ufise za ngwara twagejije kuvuga,
bakubwiye bati genda mu rusengero uganire umukozi w'Imana canke genda mu rusengero gusa, uravuga uti ninjire hariya ahantu abantu bandaba ukuntu banyase atantu bashobora kundaba. Ariko mu migenzo y'Abayuda iyo umuntu agwaye imibembe kugira ngo bamenye neza ko yakize, byasaba yuko agenda umuherezi niwe yarakwiye kumuraba akamusuzuma akaraba ko inguma zumye, amaze gukora ko inguma zumye yaca mubwira ibintu atanga by'ibimazi, hanyuma akimwa uganwa, hama akabona kwinjizwa muri sosiyete. Yabanza guca ku muherezi imbere yo kwinjizwa muri sosiyete. Yesu ababwiye ngo genda mwiyereke abaherezi. Ndababaza, abaja kwiyereka abaherezi bari bande? N'abanyamibembe. Mugabo bari abanyamibembe bameze gute? Bakize. Ndakibasubiriramo. Uwagenda kwiyereka abaherezi yari umaze kubona ko yakize, agomba kuja ko abarongozi bapuva yuko yamaze gukira. Yesu arabaravye ababwiye ngo genda mwiyereke abaherezi. Biravye hari kwiki, hari kwimibembe, ariko ijambo ryavuga ngo genda mwiyereke abaherezi. Bibiri tubwira gute? Ngo bariko baragenda, kuko ngo barumviye bagira iki? Baragenda. Baragiye kandi bafise imibembe, baragiye bakijojota imibembe, ariko kubw'ijambo Yesu yavuze barumviye. Haleluya. Barumviye, kandi ukumvira ijambo Yesu yavuze cyari ikimenyetso cy'uko bizeye. Haleluya. Barahaguruka batangura kugenda kandi bajojota imibembe. Bibiri ivuga ngo bakiriko baragenda, ngo Bibiri ivuga ngo baca bagira iki? Barakira. Barakira. Icyo mvuga ngaha ni iki? Nuko iyo tugize ukwizera tukumva icyo Yesu avuga, ukuvuga kwiwe ijambo ryiwe ririmo kwizera, ukumvira ijambo rya Kristo birahindura ibihe. Abavyizera haleluya. Ukwizera kukuri si ukuvuga ngo nzokwizera ninamara kubona, ariko kwizera kukuri kuvuga ngo ndagendeye muri iryo jambo naho amaso yanje ataranyereka ko nakize. Haleluya. Sivuga ngo ndizeye ngo nzokwizera maze kubona, ariko ndagendera kuri iryo jambo Yesu yavuze naho amaso yanje atarabinyereka. Haleluya. Nguko kwizera gufatanye no kumvira. Ukwizera kandi kumeze nk'umuntu atera akabuto mu ivu. Ateye akabuto mu ivu, ahejeje gukimbira akagafurira, acagira iki? Aca yamaze uko bukeye aje kugira iki? Kwimba ngo arabaho kageze. Akayo karakura, ariko uwizera ashishikara kuvomera. Niko bimeze uwakiriye ijambo rya Kristo. Hari amajambo Yesu ariko aravugira hagati yanyu. Haleluya. Hari ibyo amaze gushira mu mutima wanyu, ariko naho mutarayonesha amaso, ndabasabye mutangure gutambuka. Haleluya. Tangura mutambuke, mutambukiremo, mumeze nka wa wundi ariko aravomera. Uko ntambuka niko ndavomera, umunsi umwe nzokwamura icamwa. Mwicanye amasezerano menshi, bamwe bafise ubwoba, baguma bagenda kwimba ngo barabe rwa rubuto rw'ico Yesu yavuze. Ariko abizera bavuga bati shishikara kuvomera, ndazi ko urubuto ruriyo, kandi ko nshishikara kuvomera umunsi urizi ndabizokwama. Haleluya. Iki kintu kirakomeye. Aba bantu bakize kubera bumviye ijambo rya Kristo. Imana irakorana n'abagendera mu kumvira, kuko kumvira gusigura ngo ndizeye, kandi ibyo nizeye nzobibona bishika. Haleluya. Murongo ukurikira nabise le pouvoir de la reconnaissance. Kuva ku 15 tugende bukebuke. Umwe muri bo, hakize abantu 10. Umwe muri bo abonye akize,
agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Haleluya. Ngo aragaruka umwe muri bo. Bandanya. N'ijwi rirenga yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, aramushima. Kandi uwo yari umunyasamariya. Abisamariya baramutaye, ariko ni umunyamahanga, ariko agarutse kuri Yesu amushima. Bandanya. Yesu arabaza ati ntibahumanutse bose uko ari 10? Mbega ugarutse wenyene ntihakize 10? Abandi 9 barihe? Bizi neza ko ijambo navuze bizeye bararyumvira, ndazi ko bakize. Mbega abandi barihe? Hagarutse bangahe? 9. Hagarutse umwe. Hahezeyo bangahe? 9. Baheze he? Gerageza mwiyumvire, baheze he? Murazi iyo baheze ntaho bavuga, mugana gerageje kuyiyumvira. Hari abatakizi abiwabo, hari abiwabo babarenganije, hari abo batwaye amatongo. Rero ubu ko mbonye nkize, umugambi wa mbere no yo babavuze gute? Turaburana, turahuza ubwayo. Yarasuzuguye, ntiyigeze aza kundaba ngo anterere n'imfungurwa, agasahani k'imfungurwa. Hama ngo ni mwene wacu, hama ngo arankunda. Narumvise shaka umugore bamuntwaye, turahura. Kuko nta makuru, yarumva amakuru. Afise ibintu byinshi ashaka gufixa. Mbega ujya yagarutse nta bintu byinshi yarafise afixa? Ntavyo yarafise? Yari inyakamwe, nta kintu na kimwe, nta buzima yarafise. Yarafise nawe les affaires zamurenze, ntituzi imyaka maze aho hantu hanze. Ariko ngo agira iki? Ngo aragaruka. Bibiri tubwira ngo agira iki? Ngo yikubita ku birenge vya Yesu. Yabivuze 15 ndibaza avuga gute? 16. Yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, aramushima. Aramushima. Nagerageje kwiyumvira ingene yarameze. Yaraciye bugufi, yikubita imbere ya Yesu, aravuga ati amafere yanje ndafise ni menshi, ariko ayo andutira icyo yejeje gukora. Andutira igikorwa yejeje kunkorera. Singiri no gushimira, no kuriki, iyo nkuye, iyo nkuye, sinzi imyaka nari kuzomarayo, kumwe nari kuzopfirayo ntakize, ariko ikintu nkoreye ngarutse kugushima. Aramugirira icyo bita adoration, asuka umutima wiwe ku birenge vya Yesu. Yesu arabaza, none umunsi arabaza, kandi cyari ko arabaza. Nashaka ukimbarize mugenzi wawe, mbega uri umwe cyangwa uri muri bajya 9? Muri bajya. Hanyuma ntumwishure, ariko uce wishure umutima wawe. Niyo ushima ubipa. Haleluya. Niyo ushima ubipa. Uramuna ku telefona ubipa, agatoki kaba karihe? Irasona kangahe ko cyufyona? Kuko ibibazo nivyo ushaka gushikiriza Yesu. Ufise ivyo ubona bakurenganijemo, ufise ibintu byinshi. Uno munsi ndashaka ngo duhame dusenga, ariko kugira ntutwononere kino kirere kiza kubamo ubwiza bw'Imana, ntihagire umutwaro wawe uzana. Urabinyemereye? Ndaniza mugenza ko atamutwara aza kuzana nitwasenga. Abye na haragiye dusenga ngo Mana ndagushima kuvyo wankoreye. Yo byabindi nagusaba ugiye kubikora. No. Vuga uti ndagushima. Haleluya.
nje hano ndagushima, nyugurura amaso umpe gutahura aho wankuye, ivyo wakoze, nyuzuza mwishimwe, ndashaka gusuka ishimwe ryanje imbere yawe. Haleluya. Uno munsi turaza kuba nka wa undi yagaruka yikuta ku birenge vya Yesu. Acenda bareke ariko wikonsantre ku birenge vya Yesu. Ntumuzanire umutwaro. Uyu mugabo ntiyapfukamye ku birenge vya Yesu ngo amubwire ngo none agatongo uko bakanjanye none ubona nzokagarura. Yavuze ngo ndagushima ivyo nkoreye. Mumvirize ahantu muhumvirize. Umviriza Yesu ivyo yavuze. Bandanya 17. Yesu arabaza ati ntibahumanutse bose uko ari 10, abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? Ngo bagaruke gukora iki? Guhimbaza. Uno munsi twaje gukora iki? Kwishikiriza imitwaro. Nivyo? Twagarutse kugira iki? Abaririmbi nababwirwa bitegure, nababwiye kuva kare bitegure tuza kuza imbere y'Imana. Bibiri jambo ry'Imana rivuga ngo ivyagira amashimwe y'abana bawe. Twashaka kwikora ko uno munsi kubw'amashimwe yacu. Haleluya. Kandi usenga Imana ikuzurire na ca kindi yagukorera. Haleluya. Widugiriza ishimwe, ushima Imana kuri vya bindi yagukorera, naka kandi wibaza yuko ataco kamaze. Ndababaze tuduze amaboko. Haleluya. Mbega urazi ko hari abantu badashobora kuduza amaboko? Wora yaduza. Haleluya. Kubita ibirenge gutya. Haleluya. Ibi vyerekana ko fiziki kuvisa amaguru. Hari abantu amaguru atayo bafise, barayaciye. Haleluya. Abafise ijwi muvuga muti haleluya. Iryo nishimwe riva ku Mana. Kandi mwibuke yuko yabakoreye n'ibirenge y'ivyo. Mbega urahema? Waziguza ngahe? Hema twumve. Sohora wumve, injira wumve. Ibi byerekana ngo imapumo yawe, amahaha yawe, umutima wawe ariyo moteri. Kuva ukiri mu nda ya mama wawe, umutima ugumukubita. Nta matara acika, ugumukubita umutima. Ibi nishimwe ridasanzwe. Tubaye ahantu ugira gutya amatara aracitse. Iyo umutima Imana iwugira nkajya amatara, bayimeze gute? Ariko umutima ugumupoma, urapoma, ugapoma. Hari abantu barebare, iyumvire ubwo mutima ugakura amaraso ngaho ukayapoma hariya hejuru. Umviriza yari Yesu cyo yavuze 18 ngira wahejeje. 19 mumviriza ijambo. Kandi aramubarira ati va hasi ugende. Ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Ndababwira iki? Babandi 9 bakize ingwara, ariko uyu umwe yakize umutima. Babandi 9 bakize ku rukoba, ariko ujya umwe yaronse ubuzima mu mutima. Babandi 9 bagiye bejejwe hanze, ariko ujya umwe yagiye yejejwe n'indani. Abandi baronse la guérison, migabo uyundi yaronse le salut. Hari itandukaniro. Umwe yarakize, nawe yarakize, mugabo uyundi yagarutse kuri Yesu. Ujya yagarutse kuri Yesu, wewe ntiyaronse ugukira k'umubiri gusa, ariko Yesu yaciye amubwira ijambo atigeze abwira 9. Kandi Yesu yavuganye nawe, babonana bavugana iby'ubuzima, amutransmenta ubuzima. Hariya nanditse nti igitangaza ca mbere gikomeye sugukira umubiri, ariko nuguhura na nyene umukiza. Nico gitangaza gikomeye.
rero gushima ukemera ugashima bizana iyindi nguvu n'inkomezi yo kuguha ubundi buzima buyitransforme. Haleluya. Niyo uzanye imitwaro Imana irayishura. Mugabo iyo ufise ugushima ibyabaye mbere, Imana inezererwa no gushishikara iba muri we wikora. Haleluya. No kuvuga ngo uyu mugabo yaronse gukira, abandi baronse gukira umubiri. Umugabo yahindutse indani araba purifiye, ariko abandi babaye abogejwe hanze. Uyu mugabo yaronse agakiza ko mu mpemu, ariko abandi birutse bajana iyo mibembe. Mbega bizogenda gute ku batagaruka gushima? Sinzi n'amakuru yabo, ariko ico nzi n'amakuru y'uyu mugabo yagarutse. Nuno munsi isi yose iracamuvuga. Kubera iki? Yagarutse gushima. Munyumvira n'amajambo ngomba kuvuga. Muri Zaburi 50 umurongo wa 14 gushaka kuri 15, mwumvirize ingene havuga. Zaburi 50 umurongo wa 14, ngo uzushikanire Imana ikimazi cyo gukenguruka, isumba byose uyishize ko amasezerano yawe. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. Beguri urambaza Imana, uvuga uti Imana aha nakanyuma sinzi iyo bica, mugabo ndakwizeye. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza. Ariko nawe uzugira iki? Ucuzubandanye utunganye ibyawe, canke uzugaruka umpeshe icubahiro. Twagarutse no munsi wa gatanu, turazi ko tutaraheza amasengesho. Hari ibintu uvuga ngo hari ibyo Imana nindiriye kwizonkorera, ariko naho bimeze gutyo batubwiye ngo bakiriko baragenda. Haleluya. Barakize. Tukiri muri aya masengesho nyene, ndashaka ngo duhave tugira pause no munsi, tugire pause yo kuvuga ngo ndagushima Mana ku byo wakoze, ndagushima ku buzima wampaye, ndagushima ku byo wakoze mu buzima bwanje, ndagushima. Haleluya. Murongo wa Zaburi 22 umurongo wa 4. Zaburi 22 umurongo wa 4 havuga ngo n'ufise amaboko akeye. Mu Gifaransa havuga ngo pourtant tu es saint, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Murongo wa kangahe mu Kirundi? Wa gatatu uvuga gute? Usomere Zaburi 22 umurongo wa gatatu. Hama mushe musomera na Zaburi 100 umurongo wa 4 n'uwa 5. Zaburi 100 umurongo wa 4 n'uwa 5. Zaburi 22 umurongo wa 3 havuga, ariko wewe uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Oh, haleluya. Mu kibanza cya Isirayeli, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe ry'abacunguwe nawe, ry'abakijijwe. Haleluya. Zaburi 100 umurongo wa 4 n'uwa 5 havuga gute? Mushike mu birimba vyiwe mushima, mushike mumeze gute? Mushima. No mu nyubakwa ziwe muhimbaza. Uko mushishikara kwinjira abariko muhimbaza. Mumukengurukire mushemagize izina ryiwe. Haleluya. Abaririmbyi bihute hano hantu. Haleluya. Bihute hano hantu. Tangura wiyumvire. Hari ibihe wari umeze nk'abajya abanyamibembe, atavyizigiro bihari. Hari aho Imana yagukuye, hari ivyo yagukoreye, hari ishusho ribi Imana yakwambuye ikwambika ishusho ryiza. Uno munsi urashobora kuba ubonesha ayo maso yawe, ariko hari igihe bakubwira ngo ntuzosubira kubona. Hari abakubwiye ngo ntushobora kuvyara, ariko Imana igira neza iguhaye abana bangahe.
Imana irakwiye amashimwe. Turi hano kugira ngo tuduze ikimazi c'amashimwe. Baturongore, baririmbyi baturongore. Ndabasabe twese duhaguruke. Herokoko mugenzi wawe uti haguruka duhimbaze Imana, haguruka duhimbaze Imana, haguruka tuyishime. Kandi twavuganye yuko atamutwaro n'umwe tugiye kuvuga. Haleluya. Ari kuza kwatura wese, nuza kuvuga wese aza kuvuga ikivuye mu mutima, ayibwira uti nanje nje kwikubita imbere yawe, nzanya amashimwe ya kino kintu, nzanya amashimwe yo kuvuga icuri nico wabaye, nico wakoze ku buzima bwanje. Haleluya. Baturongore mu karirimbo kanyaruka, hama cyo dufata umwanya mwiza wo gusenga. Haleluya. Nije waundi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, ngarutse ngushima. Nije waundi wahoraga imbere yawe, yuzuye amarira, ngarutse ngushima. Nije waundi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, ngarutse ngushima. Wowe wankuye w'isoni, wumvise gusenga kwanje mu gihe gikwiriye, wampaye ico na wewe wankuye w'isoni, wumvise gusenga kwanje mu gihe gikwiriye, wampaye ico nasa. Wewe wankuye w'isoni, wumvise gusenga mu gihe gikwiriye, wampaye ico nasa. Yesu arakora, nukuri nubwo utarasubizwa, nuza kuko umutima Yesu atuye inyuma y'ibihe, arutse itangiriro. Nubwo ibihe byahinduka, we ntibimukoraho. Yesu n'umukozi w'umuhanga. Yesu ibyo ushaka bimenwe nawe. Yesu n'umukozi w'umuhanga. Yesu ibyo ushaka bimenwe nawe. Yesu umugisha utanga uruzuye, nta mubabaro ugeraho. Umugisha utanga uruzuye, nta mubabaro ugeraho. Inyoni zararondotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Inyoni zararondotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yelele. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, yelele, bigatuma
nizeye yelele wibaza ko mbikunda kurusha umuntu yelele bigatuma uza imbere ya nshuti zeye humura zaguha umugisha iyo ngera umugisha iyo nguhindura umugisha uzabireba zaguha umugisha iyo ngera umugisha ibyo uzabireba n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka shaka imere nawe Yesu arakora haleluya haleluya watangiye kwiyumvira watangiye kwibuka bamwe mwaravutse bababwira ngo ntibari muzi yuko muzoba ntibari bazi ko muzoba mwikubise hasi inshuro nyinshi hamwe mwatambuje umutwe abandi mwagize amasida ariko Imana yabarinze gushika ino saha mbere nakeneye ishimwe haleluya bamwe bavuga ngo ntakazovamo nta kintu kiri muri we nta cyiza cyova muri we ariko Imana yagukuye handi haleluya haleluya iyumvire maze wumve kugira neza kw'Imana kudukikuza impande zose tugaruke nk'abantu maze tuve imbere ya Yesu atubwiye ngo urakize haleluya urakize haleluya haleluya ndashima Yesu ndashima Yesu uwakuyeho ibitambo ndashima uwakinguye ahera ndashima uwambabariye ibyaha ndashima Yesu ndamushima haleluya uwakuyeho ibitambo wakinguye ahera ndashima wambabariye ibyaha Yesu ndamushima haleluya uwantuye imitwaro ndashima uwambohoye ingoyi zose ndashima haleluya uwavuze rimwe ngahembuka ndashima uwazutse ndamushima haleluya urakwiriye ma urakwiriye shima ryawe suka ku birenge bya Yesu uraboshaya turakeneye ngo Mana wimanuke ibyagire amashimwe iki kirere cyuzura amashimwe Mana tuje kuguha ishimwe riva mu kanwa kacu ariko turagarutse 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 turaje turibuka turibuka haleluya shima 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 kumunyabiramba
ndamushi. Haleluya, haleluya. Uwakoze bino na biriya. Uwategetse bigahinduka byose. Haleluya, haleluya. Ndashima uwanesheje. Shima uti warakoze tugarukanye amashimwe uratwibukije Mana uratwibukije akenshi turaba ibyo tubuze ariko turahindukije amaso turashaka kuraba ukugira neza twabonye ni wowe gusa ni wowe waciye mu nzira zawe uradutabara uradukiza uratwihishurira nta bwenge nta bumenyi n'ubuntu bwawe Mana. Akira ishimwe Mana, kino kirere ucyuzuzemo Mana, wakira amashimwe y'abana bawe uzuvyagira hagati yabo, wakira amashimwe yacu Rabosaya Woshaya Rabosaya. Haleluya, Woshaya Maka haleluya, haleluya, ishimwe haleluya. ukwezi kw'icumi igihugu cyagiye kiraca mu bihe bigoye ariko bashobora gukura wishimwe ni muri kuno kwezi nyene duhisemo kuduza ishimwe. Twaze kwidoga twaze kwidodomba ariko dushanye kubona kugira neza kwawe kwabanye natwe Yesu. Shima. Haleluya. Oh, ndamushima. Shima Yesu. Uwakoze bino na biriya. Uwategetse bigahinduka. Ashima. Haleluya, haleluya. Ndashima uwanesheje ndamushima. Wakoze bino na biriya. Ndashima wategetse bigahinduka byose. Ndashima. Oh, hallelujah, hallelujah. Ndashima uwanesheje ndamushima. Ukomera amashimano kuko ndagushima Mana. Atureka kwa kauti ndagushima. Ukomera amashimano kuko ndagushima. Oh, ishimwe ni ryawe Mwami, ishimwe ni ryawe Yesu. Hallelujah. Oh, yeah, yeah. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda nitwa nubwo twahuye ni gerage izitanya n'ibibazo byo wagaragaje ukunesha kwa uraturinda
Mana tutubiza ishime ubamo ntawe uzi ishime ariko turazi kwa ishime ibyo dushaka kugushikiriza niryo shikanwa tukuzaniye uno munsi niryo shikanwa unezererwa amashimwe ya Isirayeli ubyagira amashimwe y'abana bawe tuje gushikanira ishimwe rw'ibwina mitima yacu nawe ubanye nawe bane iyo utahaba Hallelujah. izigiro biba bihari ariko urahari uri Imana y'amahoro uri Imana y'ibyizigiro uri Imana y'agakiza kacu wabaye umugabisha w'ingabo z'ijuru zatabaye ubugingo bwacu yemosaya zatabaye ubugingo bwacu wadukuye mu mwobo uradukurayo atari ibyizigiro uduhagarika ku musozi duhagarana nawe Mana ubereye amashimwe ishimwe ni ryawe 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 hallelujah ubereye amashimwe Yesu mwami w'abami sinariruta ayandi nushimura bikwiye ubereye gushimwa Yesu ibyo wadukoreye sinariruta ayandi nushimura bikwiye ubereye amashimwe Yesu mwami w'abami sinariruta ayandi nushimura bikwiye ubereye amashimwe oh Yesu we Yesu mwami w'abami oh zina sinariruta ayandi yo 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 nushimura bikwiye ubereye amashimwe Yesu mwami w'abami sinariruta ayandi nushimura bikwiye Yesu we amashimwe oh Yesu Yesu we zina we nushimwe oh ubereye Yesu Yesu we oh nushime hallelujah turaguhaye icyubahiro Mana turagushima ku kanya keza waduhaye utwibutsa yuko atari ku bwacu atari ku bw'inkomezi watwibukije yuko ibyo twihaye atari byo ariko byose bigaruka kuri byawe haleluya turaguhaye ishimwe Mana turaguhaye ikimazi cyo gukenguruka wakira ibimazi by'akanwa kacu twatuje akanwa kacu turavuga ngo warakoze niwe muhanyi w'ubugingo niwe ubuzima bwacu warakoze Mana kandi ubuzima bwawe nibwo tunezerewe
wakoze mwami, wakoze mwami, wakoze mwami. Izina ryawe ishingwe imizi mu mitima yacu. Hallelujah. Hallelujah. Ishingwe imizi mu mitima yacu. Ishimwe ryacu rihinduka ibendera rihungabana mu buzima bwacu. Bugingo tukiri bazima, ibendera y'agakiza yama ihungabana mu buzima bwacu, idugije hejuru ivuga ngo uri Imana y'agakiza kacu. Ishimwe n'icubahiro, ububasha n'ubushobozi ni ibyawe. Abakizera muti haleluya. 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 Ishimwe kwa Yesu. Ishimwe kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Akomeza mashini Mungu. Haleluya. Haleluya Yesu. Haleluya. Haleluya. Obwire mugenzi ati wakoze kuba wawundi yagarutse. Wakoze kuba wawundi yagarutse gushima. Wakoze kuba wagarutse gushima. Haleluya. Ugendane agakiza. Kuko Yesu yavuze ngo urakize. Ugendane agakiza. Imana ibahe umugisha.